Ndabaramukije bakunzi b'ibiganiro bica ku nsamirizi imbonesha kure buntu nongera ndabaha ikaze mu kiganiro ingo zacu. Mu kiganiro giherutse twararabiye hamwe ibintu bibiri, ni bimwe mu bituma ingo zisambuka, ingo zidakomera, aho twabonye na cane cane ikintu co kudahana umwanya w'ikiyago hagati y'abubakanye eka ndetse no mu muryango. Twari kumwe n'umukozi w'Imana Ndikuryayo Serge, umupastori mu ishengero rya Maranatha, aho yagerageje kutuyagira ku bitari bike ku bijanye n'icokogwa kugira ngo abantu bubake urugo na cane cane rushingiye ku guhana umwanya w'ikiyago. Rero turagarutse mu gice ca kabiri ca kino kiganiro, aho tugiye kurabira hamwe ikijanye no guha urugo intumbero. Ijambo ry'Imana riravuga ngo babiri ntibojana bataraganye ntivyokunda. Burya kugira ngo umuntu mushobore gufatana urugendo, ubwa mbere muravugana, mbega tuzojahe, uyu mugambi tuzowukora gute, tuzofata iyihe nzira, tuzogenda n'imodoka canke tuzogenda n'amaguru. Aho n'abantu babiri bariko baraganira ku kintu bagambiriye gukora. Rero n'urugo niko kuko, urugo murazi yuko ntibahura gusa ngo nukubera bijya birori biba ku munsi w'ubugeni vya mariage, amafoto n'ibindi, ariko urugo ni gikorwa gikomeye Imana yahaye abubakanye na cane cane kugira ngo babandanye gushitsa umugambi w'Imana mw'isi. Ari nayo mpamvu rero iyo abagize umuryango, umugabo n'umugore badashize hamwe ngo babone ibintu kumwe, bagira intumbero y'urugo, usanga bibagora. Rero iyo habuze kubona kumwe intumbero y'urugo, bituma urugo rusambuka. Ariko twifuza ko ingo zacu zoba ingo zikomeye, ari naco gituma rero ari kino tugiye kuyaga ko nuno mukozi w'Imana. Reka nsubire ndabahe ikaze. Ego murakoze cyane, ndongeye kunezerwa no gusubira kugaruka hano muri studio za radio televiziyo y'ubuntu. Ego murakoze. Tudatevye mu kiganiro duheruka twaraganiriye na cane cane ku kintu kijanye n'umwanya, aho twabonye yuko urugo rutubakwa n'ubutunzi, urugo rutubakwa n'amafaranga, urugo rutubakwa no gukora cane, ariko nubwo ivyo navyone bikenewe yuko umuntu akora, twarabonye yuko ikintu co kuha umwanya uwo mwubakanye canke gutanga umwanya ku bijanye n'urugo navyo bituma urugo rukomera. Kuri uno munsi rero nkuko twari twabisezeraniye abakunzi ba kino kiganiro, tugiye kuyaga na cane cane ikijanye no guha urugo intumbero imwe. Mbega mwisunze Bibiliya, duhere hano, Imana yashiriyeho iki urugo n'umuryango? Ego murakoze cyane gose. Yo imbere yuko abantu biyumvira ku rugo, ndabanze biyumvira rwavuye ruvahe. Iyo abantu batanguye urugo bibagiye nyenego, biba biryoshe cyane kurusha. Rero twisunze ijambo ry'Imana bivuga yuko urugo ari intumbero y'Imana. Imana yararemye isi, irarema n'ibiri kuri yo, hanyuma irarema umugabo wa mbere yitwa Adamu, hanyuma imubwira kwita amazina ibikoko vyose. Rero mu itanguro igice ca kabiri ku murongo wa 18 ivuga yuko yavyise amazina vyose, hanyuma ngo mugabo Imana ngo iraraba ngo arabura umufasha bakwiranye muri ivyo vyose yise amazina. Yarafise ubwenge bwo rwego hejuru, nta kintu kimwe yarabuze, yarakenye, ivyo kurya vyose vyari bihe vyo kumutunga. Mugabo ngo Imana imwitegereje ava ngo si vyiza yuko uyu muntu yibana, reka ndamuronderere umufasha bakwiranye. Aho nuko rwanda kuvuga ko urugo uwagwiyumviriye ubwa mbere ni Imana, ko acimuronderera umufasha. Rero tumaze kugera ngaho tuvuye ko urugo ruva ku Mana, dusha tubanza ko intumbero yago none ni yihe. Imana abantu yari yaremye yavuga ati, kibabwira ati kirabahezagira ngo nimuvyare murondoke mwuzure isi. Mugabo bwa mbere yari yabaremye mu ishusho yayo, mu ishusho yayo ngo niho yari yabaremye. Rero Imana yashatse ko Adamu na Eva buzuza ku isi abantu bari mu ishusho yayo, abantu berekana ubwiza bw'Imana. Rero Imana yipfuza intumbero ya mbere y'urugo nuko urugo rwerekana ubwiza
urutonde ubuntu imico ndoramana ngaha mu isi. Niba tuvuga urukundo, niba Imana ari urukundo, reka mu rugo abantu bahigira urukundo. Urugo rwanje, urugo rwawe rwerekana urukundo. Niba urugo Imana ari ikorera mu bumwe, reka abantu mu rugo rwanje babone ubumwe. Iyo tuvuze ngo guha urugo intumbero, kuko urugo rutangura igihe umusore n'inkumi bahuye bakagira ijambo bashitseko bafunditse, hanyuma ni bya bindi bagenda bakamenyesha abavyeyi, bakamenyesha abakozi b'Imana, bakamenyesha abajejwe intwaro, kugira ngo bose bagende bahezagira urwo rugo, bibe ibintu bibereye, igikorwa gikorekeye mu muco. None kugira ngo ibi navyo vy'intumbero bijemwo, twovuga guha intumbero urugo kwa rukugira iki? Uri umupasitori, twibaza yuko abatari bake namwe barabitura nk'abageze mw'iyo myaka yo kubaka. Nevy'ukuri twovuga yuko iki kintu cisungwa cane, yuko umuhungu n'umukobwa bavugana bagatanga intumbero, mbega intumbero itangwa imbere yuko bubaka urugo, canke akenshi bivanye n'ivyo mumaze kubona baza kuvyiyumvira ngira kumbure inyuma bamaze kubana. Mbega nimba bavyiyumvira bamaze kubana, mumaze kubona bizana ingorane zihe kubijanye no gukomeza urugo? Yego. Sinzi ingorane ahiri, sinzi uko ari mu muco wacu cyangwa ari indero abavyeyi tudatanga yo kuziko. Abana bacu bakaja kurongora batiyumviriye ku rugo bagiye kubaka. Eri ingorane bose babone ko bumva ati je nzoba umugore, nanjye nzoba umugabo, ivyo birahagije, nzovyara nzovyara, hanyuma bumva ivyo gusa. Bashaka kugira mariage biratese, bikagarukira ngaho. Mugabo ibindi bintu, igicapo kinini c'urugo nico bitezweko ntibanaciyumvire cyane gose. Rero iyo ico gicapo batagifise, twege nk'iyo turiko turategura abageni, turabafasha kwiyumvira. Jewe ndiko ndabategura amabwira ati ndabaza umugabo ati wewe wipfuza kuba umugabo ameze gute? Nyandikira nk'ibintu akandika, nkamuha umwanya, nkabwira umukenyezi subira, wewe wiyumvira kuba umukenyezi ameze gute? Nkavuga ati bivuge ni mu bisomeranira hagati yanyu, nkagenda bababwira ko vyiyumvirako. Nyamba ari byo bongerako bakavyongerako, niba hari n'ivyo bakuramwo bakabanza bakanavyiyumvira, kubera ivyo batavyiyumviriye bice bibagora. Iyo bagiye mu rugo rero batavyiyumviriye, tukabahezagira, imiryango ikabarekura. Batavyumva bashitse mu rugo, hari amakosa ya mbere batangura gukora. Ayo makosa rero akosorwa nabo bituye cyangwa n'abavyeyi bagiye barabahanura. Cyo gituma umuntu ntagenda afise igicapo cyose ngo yakimaze, ko ari n'ivyo azohurira yatarazi. Mugabo nico gituma abantu bakeneye imiryango y'abizera, niba ari mishengero y'ababarongoye, bakeneye inshuti n'abagenzi ba pare n'aba marene, kugira ngo barushirize kubandanya bafasha kugumya cya gicapo. Mugihe gihambaye nuko mugira igicapo nk'akarorero. Baravuga ati tugiye kubana, tuzahukana. Ico gicapo mukaba mugifise, tugiye kubana, ngiye mu rugo, kwahukana ntibirimwo. Mugabo ico ntikigumye umugore wenyene, umugabo atagifise. Ni vyiza ko umugabo ico kintu kiri mu mutwe we, n'umugore kaba kiri mu mutwe we. Ivyo bazohura vyose bakavuga ati ikintu nikiza gute, nikiza ikindi nk'akarorero, ntituzorenga ibigo. Ico kintu cyo kutarenga ibigo kikaba mu mutima w'umugore, kikaba no mu mutima w'umugabo. Nyije mukagira gute, ico gicapo mukagira gute mwaracumvikanye. Ica gatatu, ntituzogwana. Ico gicapo mukaciha, urumva? Umugabo akavuga sinzogukubita, n'umugore nanje sinzogukubita, kandi sinzogutuka. Kandi urazi uko bigoye ivyo. Biragoye madame. Biragoye. Mugabo mukavuga ati iki nditeguye. Iyo musaba amasengesho rero,
hajya turiko turabaheza kugira ngo Imana izobane namwe mu rugo ahubwo rero nibane namwe mu rugo ivyo bintu Imana ibaho ubushobozi bwo kutazobikora mwumve yuko ivyo ico gicapo mwaciyaye mu gicapo tuzokorera urugo twese umugabo ntiyicishe umugore ibikorwa vy'urugo canke umukenyezi ngo abitege byose ku mugabo twese tuzokorera iki urugo none twovuga nk'abajya abantu usanga mu miryango mfatiye kuri iki muhejeje kuvuga ati ntazomwicisha ibikorwa ko mbona mu mico y'abarundi ko bisanzwe biri ngira nawe uravye uko wakuze canke ngira wagiye nawe uhingurwa n'ijambo usanga yuko abahungu mu vyo gukora bijya bikorwa tubona nyezina vyo mu rugo bavuga bati ni ibikorwa byahariwe abakenyezi singombye kwinjira muri ivyo ngira kumbure n'ikiganiro kindi ku ruhande mugabo na cane cane iyi ntumbero mbega iyi ntumbero yoba yubakiye kuri ivyo vy'amarangamutima n'ibigumbagumba gusa canke n'ibijanye n'uko bazokorera nyene urugo ko bazofashanya ko bazotera imbere hoho twobivuga kwiki urumva hari ibintu bikunda kubera iyo ntumbero mwihaye yego uvuze ngo sinzomwicisha ibikorwa nje kuri mu muco wacu w'abarundi numva umwe wese yokwivugira mugabo hari ukuntu n'umuco rimwe rimwe ku bataratera intambwe ikomeye aho umengo uracinyiza abakenyezi yego aho umukenyezi vyose tubimuhinurirako cyane cyane mu gihugu hagati urumva niwe aja kurima wenyene akaba ariwe amenya kuntu akavoma agasenya igitungwa abana agateka twege rero tukaba twamye twitemberera tukaba tuva mu bandi bagabo twahimbye hanyuma tubaturira kw'imibe tukaba tugira ko tukababwira n'amajambo baremera n'igihe tutabakubise urumva two nibazuka Imana ikeneye kugenderera cyane abagabo ba kino kibano cy'u Burundi kugira ngo bashobore kureka imico imwe yataye akaranga hari ibintu byataye igihe abagabo b'abarundi bakigendera ko ibi byuko bareka abakenyezi ugasanga nibo baraba ibintu byo mu rugo bonyene iyo rero n'intumbero nyine abantu bakwiye kuvugana imbere ko babana ugasanga hari umuntu arengana mugabo rero sabagabo gusa aro n'abakenyezi bo mu miji bavuga ati umugabo naje kurondera umugore hagoma yicaye ntagire n'umwimenyerezo wo kurana akantu na gatoya kacavuga ati jewe umugabo atandonde ntiheye umutahe w'imiliyoni izi jewe nta rengarenga noza kwicarako ku gatebe nta tomati noza kwicarako nta jewe nta mavoka jewe nta base y'amavoka no kwikora ngo nze kudandaza kandi uburyo bw'umugabo ari wo mutahe bwari koronka ugasanga rero umukenyezi yama yicaye muhira arindira yuko umugabo agira gute icazana mu rugo nivyo navyo nyene urumva ko navyo nyene ku ruhande navyo nyene si vyiza yego hanyuma twovuga yuko itandukaniro riri hagati yo kubana gusa no kubaka urugo rufise intumbero ari irihe aho ndafatirana cyane cyane yuko hari igihe usanga abubakanye n'igihe baba bariko baraganira n'abantu bisanzwe mu buzima bwa misi yose amubwira ariko arashaka kuvuga uwo bubakanye ngo umwe dupanze hamwe cyangwa ubundi nawe ukaza wumva ngo umwe waho mbaye ni irihe tandukaniro riri hagati y'abubatse urugo rufise intumbero by'ukuri n'aba bantu babanye gusa kuko burya urugo nyezina ruza kugaragara inyuma y'ubukwe inyuma ya maseremoni ya mariage yego rero itandukaniro ryama riri hagati y'abo bantu y'abo bafise intumbero n'ababana gusa nuko abana gusa umuntu wese arondera ku wundi icyo akeneye niba ari ayo mabanga y'urugo yabubakanye akavuga ati jewe ibyo ico catobotse sawa ico nico nari nkeneye amushoye kumuvyara kw'abana donc akumvanisha tumbereye niyamuronka ko ahaba akamuronka kw'ico kamugura ico yunguruza akumva ivyo n'ivyo vyonyene
bimuhaye ituze akaba icyo arondera mugabo ababanye bafitaniye intumbero urabanye nawe kubera Imana yabahuje n'umugabo wawe n'umugore wawe afise iryo teka kubera umugore wawe afise iryo teka kubera umugabo wawe hanyuma uramukunda atari kubera uno munsi biriko biracamwo ubuzima buriko buragenda neza ntumukundira amagara meza gusa ntumukundira kubera afise amafaranga muriko muratera imbere gusa ntumukunda kubera aguma bamwiza cyane gose oya uramukunda naho hari ibyo adakwiye mbe ntumukundira ko afise ingeso nziza gose kubera twese turafise kamere mbi turafise ingeso zinatugora turafise ukuntu tumeze atari kwiza Imana ikeneye kudukiza mugabo nuko nyine turakwihanganira hari umugabo usanga guma bidogera abagore babo ko cyangwa umugore wanje ngo mu kuvuga ararandamuka ega aragwaye n'umuntu akeneye Imana imukize cyangwa umugabo wanje ngo arakara mu kurenza urugero erega aragwaye mu mutima mufashe gusenga niba mwizera Imana nimuhamagara Imana musome ijambo ry'Imana murondera abigisha murondera n'abafasha akirerega wo mufasha gukira umva ari ukuntu umugenzi wawe yarosa ahantu ufise intege nke aca hita imisi yose agaca kujomba akavuga ijambo avuga cya kintu nyine aho ufise intege nke mugaba yari kuvuga ati mutama cyangwa mufasoni akantu si keza kazokugirira nabi dusenga Imana ugakire ati wibaza gute bibanze ukuntu rero umugenzi w'ukuri ni wa wunda gukunda naho hari ibintu udakwije hanyuma mugahagufasha kugira ngo mubivemwo ubwo n'urwo rugo rufise intumbero kandi no mu bihe bigoye nimutandukane Emeline bamwe badafise intumbero yabahoye n'ibihe bigoye baca bahebana y'umwe agwaye ubundi aca muta mukomereje aho nyene kuko ikibazo gikurikirana nagomba kubabaza ku bintu bishobora gushikira urugo rudafise intumbero aha rero nyine naho nobandaniriza ibintu bishobora gushikira urugo rudafise intumbero umuntu wese yigenza uko ashaka uko avyumvira ntiyumva yuko hari amasezerano afitaniye n'uwundi yo kubahiriza aho niho bigoye donke rero ko ata masezerano afitaniye n'uwundi yo kubahiriza nkora ivyo shaka yiyumviriye ati uno munsi nta saa 5 z'ijoro ni saa 5 z'ijoro nyene ntabagiye n'uwundi icamufashije niyumviriye ati uno munsi ndakatira ahandi nze kuruhukiraho nahabonye umugeni mwiza cyangwa umukobwa mwiza umva nta kimwe kimugera rero iyo niyo ngorane y'umuntu abantu badafise intumbero wese agenda akora icyo ashaka akora icyo yumviriye nta masezerano yumva yuko arenze mugabo urugo rufise intumbero hari ibyo adakora kubera ari amasezerano asezeranye n'uwundi hari uwo yumva atohemukira aravuze ati ibi bintu sinobikora kandi ndafise umugenzi nabagize gute umugenzi wanje nawampemukiye icyo ni cyambere hanyuma ikindi kintu gishobora ikintu kiba ku bantu urugo rudafise intumbero rero yo muhuye n'ibihe bigoye biroroshe yuko mubivamo mushavuga ati rero tubihebe umva akantu kitwa tubihebe kaza kenshi akabaye kose ngo base tume tubivamo nibi biriko biraba ku ngo za kino gihe usanga abantu bariko barahukana ku bwinshi kandi rero ikibabaje nuko bahukana wamenga nibo bimeze neza washa kubaza umuntu wese wabaza abantu bose baraba mu kibano cyabo abahukana cyane sabo twitwa yuko bafise amikoro make bamwe babarushwa oya niba abantu menga tubabonye tuvuga ngo Imana yarabahezagiye mugabo bikabananira ku bana mugabo urumva biva kuki akantu kose harabuze ikintu cyitwa kwihanganirana muri Bibiliya hari akantu havuga ngo mwihanganirana hariho ingobotozo rugurane kubizi by'ingobotozo ndakwihanganira uranyihanganira
rero iyo urugo rudafise intumbero akantu ko kwihanganira mugenzi wawe karagorana cyane gose. Hanyuma ica gatatu gituma izo ngo zidafise intumbero zigira ibibazo n'abagenzi babi. Urugo rudafise bizigira batarabo kwizigirwa. Umuntu wese apfuye umuhanuye agahanurwa n'ubuhuza n'amarangamutima yiwe. Mvuze ngo mvuge ingorane z'abantu badafise intumbero ni nyinshi. Mugare kandangiriza ibintu nk'umupastori. Irumva hariho n'ikindi kintu cyo kutizigira ijambo ry'Imana ngo bemerere ibihanure. Urumva iyo wumva ari igihe umuntu ahanurwa n'abantu akumva baramuremereye, abamuhanuye byiza, hariho n'abamuhanura ibitari byiza. Mugabo umuntu agacagera ahantu rero agacazigaza none basi ko abantu basi ntabumva. None yo Imana imbwirike. Ingorane abantu bafise, abantu baranka kumviriza Imana kubera bibaza ko umenga yobasuka. Ntibayizigira umenga yobabwira ibitari byo. Bakibaza yuko ubwo rugo bubatse nta wundi mufundi wago. Umufundi wago ni Imana. Rero ni ihinguriro bimwe bita entreprise. Urugo ni ihinguriro Imana yashinze. Ni entreprise Imana yashinze. Rero iyo entreprise ubona kwene niwiyumvire yuko wewe uri umukozi wayo. None wumva ari wewe utanga urutonde, wumva ari witumbereza cyangwa itumberezwa na chef d'entreprise yashitseho. Hari habo dushobora kuba turiko turagira kino kiganiro mugabo uyu munsi ubona yuko urugo rumaze kuregarega ruri ku maregarege ngira kumbure bivanye no kutaba barahaye urugo rwabo intumbero. None bumbakanye bamaze kubona yuko umubano wabo watanguye novuga ngo gukanya bokora iki kugira ngo basubire gusubiza urugo rwabo cyangwa umubano wabo ku murongo. Abantu bari muri ivyo bihe impanuro ya mbere no basaba ari babiri bonyene. Umuntu wese wanza afata akanya kiwe yiyumvire igihe yaja kubaka urugo intumbero yari afise. Niba asanga intumbero yiwe yari itomoye nasubire arondere mugenzi wiwe basubire bibukanye vya bihe vyiza vya mbere. Aho rero umve uko hazoba habayemo akanya ko kumuha umwanya. Hanyuma cya kabiri ni batohoze bose ari babiri vyapfiriye biriko birapfirahe ko atari uko vyahora bimeze. Ibi bintu biriko biratuma ibi bintu biba uko ingorane niyi. Ya gatatu nguma mvuga cya kintu nyene nibaha umwanya Imana n'inama. Akantu ntibakibagira batuma bibagira ibintu byinshi navuze. Nibaha umwanya ngo bigiye inama bigira Imana. Nibaha umwanya Imana yo mwijuru yoyo ariwe mufundi w'urugo. Bisubire biyumvira mbega yifuza yuko twubaka urugo rumeze gute. Mbega igihe twayisabye urugo rumeze gute. Hanyuma n'inama nabo baje inama kubera n'ubundi cyo cyumviro cyo kubana Imana yagihezagiye ari abantu babiri. Nibasubire babugira Imana bazurire urugo. Hanyuma ikindi impanuro ikomeye abantu bose si babi. Hari abagenzi beza. Hari abantu bagize akarorero bihanganiye imibabaro y'urugo. Niba barondera abo bakibona babigireko babasabe babashingira intahe bafashe no gusenga. Ego murakoze cyane. Nuko rero nshuti bakunzi b'ikiganiro ingo zacu mutegurirwa mugashikirizwa n'isamirizi mbonesha kure buntu na Jenzeyimana Emeline ndakibatunganiriza. Ningaha ikiganiro cyo kuri no munsi ingo zacu kirangiriye kikaba cari gice kigira kabiri aho twari ko turayaga kubijanye n'ingene abubakanye boha intumbero urugo rwabo kugira ngo urugo rwabo rurushirizeho gukomera. Aho ni igice ca kabiri mu gihe mu gice ca mbere twari twayaze kubijanye no guha umwanya urugo kugira ngo bigaruke hahandi gukomeza ingo zacu. Nuko rero mwebwe mushobora kubangira kumbure hariho ivyononekaye kuko ntazibana zidakomanya amahembe nkuko abarundi bayamaze. Mwebwe
mwebwe mushobora kuba mubona yuko hari ibintu bitari ko bigenda neza, mwumvise neza yuko igikomeye ari ugusubira ku matanguriro, kuko nta bahura ngo babane ijambo urukundo ritaciye mu kanwa kabo, batahanye umwanya ukwiriye mwakiriya gihe twovuga ngo igihe cyo kureshanya canke igihe ca fiançailles mu rurimi rw'igifaransa. Rero ikiyago hamwe no guha intumbero urugo hagati yanyu abubakanye bizotuma ingo zacu zikomera, gutyo n'ababa mu miryango yacu b'amahoro. Mukozi w'Imana Ndikujyayo Serge twari kumwe muri kino kiganiro, reka nongere ndabashimire ukuntu tubikoze ko mu biganiro mubanguka kugira ngo muze kubana natwe. Yego murakoze kandi tuzobitana. Reka nongere nshimire bagenzi bacu badufashije mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo yaba amajwi y'amasanamu bibashikire bimeze neza, naho ubutaha.